twinjire kuri course idakomeye cyane bigaragara ko uwitwa Kylian Mbappe atagomba kurekura mu bijyanye no gutsinda agashimwe ka Pichichi k'umukinnyi aba yigenjeje neza mu gutsinda ibitsindo byinshi mu gihugu cya Espagne cyangwa se no mu yandi mashampiyona. Kylian Mbappe rero yatsinze ibitsindo bibiri ku mugoroba ku musore bitsinda kipe yitwa Celta Vigo, yahise yegera cyane bimwe bifadika uwitwa Lewandowski kino gihe ni 25-24 ndimo kwibaza sindarekura Ninde afisa amahigwe yo kuba Pichichi cyangwa se yo kutahukana agashimwe k'umukinnyi atsinze ibitsindo byinshi mu gihugu cya Espagne. Bigaragara ko Kylian Mbappe bwana azatagomba kurekura kubitwa Lewandowski. Rimwe na rimwe aramusiga kamuta, ariko ahandi umusore w'umunyabondi akivyukiranya bibiri bitatu akabitsindira rimwe, bikagaragara n'ubundi ko agaruka muri course. Byanse ko Lewandowski ashiramo ikinyano gikomeye cyane, ariko nubwo yageragera ama bouleversement nawe yimvune nk'ubu yaheruka mu mvune, ariko 24 kwa 25 kwa Lewandowski, 24 kwa Kylian Mbappe. Ninde afisa amahirwe yo kuba umukinnyi mwiza yatsinze ibitsindo byinshi mu gihugu cya Espagne hagati y'abana bagabo bagera kuri babiri? Ni Kylian Mbappe. Objectif equipe de Madrid no kugerageza barabe ko twari igikombe nubwo bigoye, ariko kandi objectif principal wowe birashoboka gusumba ko anashima Real Madrid yorondera igikombe. Mu gihe Robert Lewandowski birashoboka ko equipe ya Barcelona ndera igikombe kakironga nawe yabaye Pichichi. Ubivuze neza, nabakinyi bose bakozwe ko n'imvune, nubwo atari imvune zigiye kirekire, ariko yaba Robert Lewandowski yaba Kylian Mbappe barafise ingano bagiye barasiba zibiri zitatu bivaye n'ububazo bw'uburuhe, amadeshirire musculaire n'ibindi. Bivuze ngo context yo gusiba inkino bose yarabakozeko, ariko kandi context y'imigwi barimo ni imigwi itandukanye. Sinibaza ko amatiere yo kurondera ibitsindo no munsi Robert Lewandowski muri no saison twari gusa n'abamu privilege cyane tutisunze ibihe vyiza bya Barcelona. Numukinyi mwiza mugabo ari en pleine forme, ari kara profita n'ibihe vyiza nyene bya Barcelona ndetse n'abamukikuje gusumba uko Kylian Mbappe twarabivuze. Buriya Mbappe je ndiko ndarura nk'umukinyi agomba kuba Pichichi yigwanye ko cyane, anafashwa na Madrid kamuha ingufu idafise gusumba uko Lewandowski we yagaragaje impano yiwe yo gutsinda ibitsinda, ariko afashwa cyane n'abamukikuje nka Barcelona, Lamine Yamal na Rafinha ndetse n'aba Pedri bari nyuma yiwe, ndetse ukanashaka ko niyo mudu yuko we muri Espagne habaye igihe kirekire par rapport ya Kylian Mbappe aje amusangaho. Bivuze ngo n'ubi yaro bavyerekana ngo Mbappe arasabwa ingufu nyinshi kugira ngo abe Pichichi gusumba Lewandowski umenga ni kwa kuntu zorabe abanyeshuri ku ishuri waramenye igice cya mbere n'icya kabiri, icya gatatu amanota araza. hari ukuntu yonyene arakwirondeza amanota araza, waratsinze match imwe zibiri zitatu uri en forme, menga birushe kama yigo gutwengerana match wakinya nabo kayitsinda, menga birushe ko Lewandowski aguma atsinda mugabo Mbappe raba ari mu kibuga objectif kumva ngo niya nyota twabona muri Cristiano Ronaldo CR7 agomba kondera igitsindo ashaka kuvaje mu kibuga gusumba ibindi byose. Ni course ugeze ubu jewe bivanye naho bigeze namaze kwigarukana kuri 50 mugabo ntobura kuvuga ko Lewandowski nubwo yisazi vyoroshe ka profit ibihe vya equipe gusumba Mbappe, kuko Lewandowski biroshe ka bamwiza imbere ya Bilbao gusumba uko Mbappe atabaye mwiza imbere ya Real Sociedad. Ko turazi ngo bari muri equipe ya Real Madrid iri kirisanga mu bibazo imbere y'ubugwi bwose buto buto, mugihe nka Robert Lewandowski acisanga imbere ya Real Sociedad cyangwa imbere ya Athletic Club Bilbao, arafitse abamurondera kabiri nawe ubwiwe touch arayifise gatatu. Numwe mu bakinyi responsabilité presque zose zituma arondera igitsindo azifize gusumba kwa Madrid. Ubona musi badesida Mbappe gutera penalty, Mbappe gutera kufra, ariko kumva ko babishwane na Vinicius, kumva ko Vinicius atoye passe Mbappe n'ibindi, ugasanga Mbappe muri we vy'ukuri n'aba Pichichi azoba rumwe mu bagabo babaye Pichichi yagwanye resisi y'umupira w'amaguru ko ikijanye no gutsinda wanka wemera Mbappe agomba kugutsinda, azoba resisi y'umupira kuko je ndabona ko kuri Mbappe nubwo umenga ari karonga ibitsindo vyoroshe buri aba yagwanye gusumba uko Lewandowski karonga igitsindo. Kwa Barcelona bouleversement depuis le début de la saison turabizi ngo penalty bonetse ni Lewandowski, turabizi ngo Lamine Yamal Rafinha barazi ngo tugomba gufasha mu rugamba rwo kurondera Pichichi umugabo witwa Lewandowski c'est tout gusumba uko Vinicius avyumva kuri. Sinzi ko wibuka umwaka umugabo witwa Luis Suarez abaye meilleur buteur muri La Liga, c'était en 2000 afashwe na Lionel Messi na Neymar Junior, c'était en 2015 16 gutyo 2016 ariko barasiganwa na Cristiano Ronaldo bagera ku rukino rwa nyuma banganya ibitsindo, noneho ukabona ngo hariko haraba ikintu citwa kunywana cyo gusenyera ku mugozi umwe ku mugabo witwa Suarez nabo bamukekuje gusumba
uko gusenyera ku mugozi umwe ko kuboneka hagati ya bare hari muri 2016 yarangije afite ibitsina 40-35 Cristiano yarangije nyuma yiwe ibitsina 35 Messi yari wa gatatu ibitsina 25 Messi yari yabivuyemo ati course au titre yo kuba meilleur buteur iri kwiransiga mugabo kwa kunsiga reka dusenyera ku mugozi umwe na Neymar Junior dufashe umugabo witwa Luis Suarez ivyo vyari bigoye ko twebona bare na Benzema bikorera Cristiano Ronaldo par contre Benzema ari kubimukorera mu bare ibaze ko iyo sezo Suarez yabaye meilleur buteur na meilleur passeur ni passe 10 ya ucu wibaza uno munsi equipe ya Barcelona ifise abakinyi bagera kuri babiri Rafinha ibijanye no kwitwa meilleur buteur wa Liga yamaze kuvamwo kuko no munsi sinibaza yuko we waranashikana n'ibitsina bigera kuri 17 mugabo bari capable kumva ko Rafinha wa mwanya wo gutsinda 16 voilà wa mwanya wo gutsinda igitsindo kuri Rafinha ari fier no kumva ko yoha passe Lewandowski agatsinda igitsindo akitwa meilleur buteur Lamine Yamal woni cyo yaremewe kuko ugiye kuraba igitsindo Lamine Yamal atsinda muri La Liga n'amapasi atanga nibaza ko nta kigereranyo gihari kuma passe ni mwiza cyane cyane byinshi kwijana byo confirma kagomba kwa meilleur passeur kuno muzini wayo we na passe decisive 12 nyuma yiwe ni Alex Bainafsi passe decisive 9 no kuvuga ngo mwico gihe Lewandowski ari prise avantage gusumba Kylian Mbappe kuko Kylian Mbappe sinzi ko muri ko murabona ibintu biriko biraba kwa Madrid ko wezo yarabuze burundu hagati yabe na Vini yarabuze hagati yabe na Bellingham unomuze bageze ahantu mengo je Vini natsinda igitsino nkagitsinda ku giti canje bamvuge Mbappe nagitse kuko juru kino gwejo kwa mayi urukino gwejo kwa mayi cigwa gikomeye cyane Jude Bellingham muri contre attaque y'abataka batatu n'abadefenseur babiri takaza baro ubona Mbappe yicomoye iburyo Vini yicomoye ubamfi kibuga bacaguye urimanye baro hageze aho yitsitara ko barayirekipera match igiye kurangira mu minota 6 bongeye Kylian Mbappe na Vinicius Junior muri contre attaque baronka baro bayigwanira ko Vini aracomoka Mbappe atera baro hejuru muri tribune ukabona ngo harimo akantu ko kudahuza ucutanga ukimagine kuri Lamine Yamal eski barari Lamine Yamal na Lewandowski bayigwaniyeko bica bigenda gute ibuka urukino Barcelona inganya na Atalanta Bergamo muri Champions League igitsina cya Lamine Yamal bacomoye baro ligne d'attaque bayihagaze ko ari batatu Robert Lewandowski arabibona ko baciye kugonganira baro na Rafinha mugabo arabiza ati Rafinha niyo yifata reflexion yihuta Rafinha arifise kundusha reka ndekere Rafinha komsa nimba yavansa nimba tanga passe kwa Lamine Yamal ibiza gukurikira mugabo habimwe guseda hagati y'umwe n'uwundi ahebera baro Rafinha arabara Lamine Yamal atsinda igitsindo nukuvuga ngo ako kantu niko kantu mbona gasigaye gatuma umugabo yitwa Robert Lewandowski yaba meilleur buteur muri La Liga kuko je natangwe ndabivuga Kylian Mbappe ugera ni isasi ndarekura kuba meilleur buteur muri La Liga biracakunda hasigaye igitsindo kimwe kandi gituma utararekura ni force individuelle za gusumba collective na equipe uno munsi rero umwana yitwa Lamine Yamal na kona Rafinha bobo baravyumva yuko bagomba gufasha Lewandowski bohebe ibitsindo bitanu bari kwinjiza ivyo bitsindo bigatsinda Lewandowski nta kibazo gihari mugabo no munsi Vini biragoye ko Vini yohebe igitsindo yagira tsinde ngo azaniye passe Mbappe ahazigaye ko bakora nkako kantu Suarez na Neymar banako Messi na Neymar bakoreye Suarez Benzema na bare bakima Cristiano Ronaldo sino ico gutangaza kwigwana ko individuellement Mbappe arabamere bitere vyanka bikunda ico gutangaza Madrid ishobora kuronka penalty mu misiri imbere ukabona iteye Vini bari mu kibuga canke Bellingham kandi Mbappe kandi ko bigoye kurekura penalty tere Mbappe ari muri course ya Pichichi kuri munsi Mbappe akironka penalty cyangwa akironka umupira w'umuterekano nka kufa ica visa niki birashoboka ko mpa Madrid igikomba ariko kandi nkayigiya nanje kuneza yanje kuko rega Mbappe no munsi yitwa ko ahushije igitsindo iyi mama yigo kwa Pichichi yibye Madrid igikombe bivuze ngo numwe mu bakinyugeza muri mwanya yikoreye umutwaro remeye gusumba abandi bose muri equipe de Madrid muri La Liga bivanye na objectif aronda ndetse ni ya equipe kuko deja we aronda yuko ashaka kuba Pichichi anashaka rega no gutwara igikombe muri saison ya mbere kwa Madrid quand même kuko agomba gira saison blanche aronda ibi bikombe birangiza saison baranamagiriza coupe na za coupe batabumwe mikoshini wayizanye hano tashobora kweza malediction iza Harry Kane ako birashoboka ko Kylian Mbappe niburi aba Pichichi yifashije ingufu ziwe cyane gusumba uko Lewandowski aba Pichichi kwa Madrid mwabantu z'ubukomezi bwa equipe ya FC Barcelona collectivement vyaranse kuko sinumva Madrid ifise abakinyi nk'abantu hagera hano Sociedad bajana muri prolongation biba ari ibintu bidasiguritse udasigurira abantu ufise Vini na Mbappe na Jude na Rodrigo bagakina 120 imbere Sociedad utarabona igitsindo ariko kandi ibintu bigoye collectivement vyaranse akantu ko yantu kigaruka ko no kuraba mbega Lewandowski kavuye mu mvune
ubwo arashikira kuri no pressure bimworohere kumva ko canke biraza kuba biba ngombwa ko mumenyereza mutegura fraîcheur physique rimwe na rimwe akina iminota mike par rapport ya Mbappe bitume Mbappe yoba yomwenurira naka kantu ko nyene mbona gashobora gupriva uitwa Lewandowski kwana yigaragaza sino akagaruka ameze neza ashobora gutangura match zose nkuko Mbappe azitangura agomba kuba yozikira muri dans les mêmes conditions. Lewandowski ari avantage iva na equipe arimo gusumba Mbappe. Mbappe arasabwa ingufu ziwe, Lewandowski arasabwa ingufu ziwe mugabo arazi ko niza equipe arazifise byanga bikunda.